zihera. Ico gihe niho hazoba habaye umunsi wa nyuma wo kuja muri Gehenomu. Nico gituma kakanya wowe ukiri muzima ko Imana icicaye ku ntebe y'imbabazi, nagomba tuvugane ku mbabazi. Wowe usaba imbabazi, wowe usaba imbabazi, utanga imbabazi kangahe? Wihanganira ibingana gute? Wowe uri kuranyumviriza, wowe wamugenda imbere y'Imana umwanya wari wo wose usaba imbabazi, ibaze naka yagusabye imbabazi gute? Hari n'ikindi nipfuza. Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro gusenga guhindura ibintu. Jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph, n'amashimwe n'umunezero. Nagomba ndagusabe ikintu kimwe, ukibona iyi video ugerageze uyirungikire umuntu umwe canke muri groupe, partage ubutumwa bwiza. Ndabizi neza ko ubutumwa buza gufasha abatari bake, kandi nawe Imana izobikwibukira ko. Imana iguha umugisha. Twagomba dusangire ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Matayo igice ca 18, dusome ku murongo waho wa 21. Niho tugiye gusoma ijambo ridufasha, kandi ndazi ko riza gufasha umutima wawe. Turasoma Petero, maze Petero aza kuri we aramubwira ati mushingana inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Indwi. Yesu aramwishura ati jeho sinkubwira yuko ugeza indwi, ariko uzogeze indwi gushitsa ibihetangabo 70. Aya majambo arakomeye cyane. Yesu arabwira Petero arabaza Yesu ati inshuti yanje niyangirira nabi nzomugirira imbabazi ngeze kuri kangahe? Ngeze ku ndwi canke ngeze ku ndwi inshuro indwi? Mu yandi majambo menga aramubwiye inshuro 14. Indwi umenga kumuremera, ahubwo yaramubwiye ko yo muhimbabazi inshuro 21, kuko yavuze indwi inshuro zitatu. Indwi arasubira indwi wamenga yobavuze ko yo mugirira imbabazi inshuti yiwe nahone. Inshuti yiwe niyo yogirira imbabazi inshuro 71 usomye Bibiliya. Ariko Yesu acaramubwira toya inshuro 70 ibihetangabo 70. Bishoboka ko igiharuro indwi bisigura ngo ni igiharuro c'Imana. Imana ni nyembabazi. Mu yandi majambo Yesu yaramubwiye ngo umuntu niyakucumurako ntuzomuharurire ibihe, umuharira utanga imbabazi. Igiharuro c'Imana ni indwi nayo ni nyembabazi ibihetangabo kenshi. Mwibuke ko kuva tuvuka dusaba imbabazi Imana ntiraturambirwa. Bisigura ngo umwanya wari wose uko umuntu aje imbere y'Imana asaba imbabazi akwiye ku Imana iramubabara. Bisigura ngo natwe tukwiye gutanga imbabazi nk'uko Imana itugirira imbabazi, udaharuye ubunini bw'icyaha, udaharuye imyaka, udaharuye inshuro kanaka. Abantu benshi barananiwe n'urugendo kubera kudatanga imbabazi no kudasaba imbabazi. Abantu barananiwe n'agakiza, bavuga ubutumwa ku munwa gusa. Abantu bavuga ko ari abakristo kubera babatijwe mu mazi menshi, kubera bitirirwa amadini kanaka, mugabo kuhagarara mu ijambo ry'Imana ry'imbabazi birananiye abagabo benshi, birananiye abakozi b'Imana benshi, birananiye abakristo benshi. Nawe uri kurankurikirana, ishire ku munzani iki kintu wumve. Mwene so umaze kumubarira kangahe ko hariho n'ibyakunaniye gutanga imbabazi? Nabonye abantu banka kugirira imbabazi, abariko barabapfukamira babakomera amashi babasaba imbabazi, akavuga ati mbabarira ivyo nakoze byose, akavuga ngo karabaye, imbabazi zaraheze. Ndiko ndibaza uyo muntu avuga ko imbabazi zaheze mu gutanga imbabazi, ariko ku Mana zitarahe. Kandi kintangaza uwo muntu avuga ngo sinkukigirira imbabazi zaraheze, nta n'umunsi uhera atagiye gusaba Imana imbabazi, nta n'indwi ihera atagiye gusaba Imana imbabazi. Ndiko ndibaza igihe Imana yamubwira ngo imbabazi zaraheze. Ndazi neza ntakekeranye ko ikiri ku ntebe y'imbabazi, imbabazi ntizirahe. Nibyo imbabazi zizogera igihe zihera. Ico gihe niho hazoba habaye umunsi
umunsi wa nyuma wo kuja muri Gehenomu. Nico gituma kakanya wowe ukiri muzima ko Imana icicaye ku ntebe y'imbabazi, nagomba tuvugane ku mbabazi. Wowe usaba imbabazi, wowe usaba imbabazi, utanga imbabazi kangahe? Wihanganira ibingana gute? Wowe uri kuranyumviriza, wowe wamugenda imbere y'Imana umwanya wari wo wose usaba imbabazi, ibaze naka yagusabye imbabazi gute? Harimo ikindi nipfuza gukora, nipfuza ko tuvugana. Iyo haje imbabazi, umuntu ushobora no kumugirira imbabazi atagusabye n'imbabazi, bitewe n'urukundo ruri muri wowe, ukamubabarira kandi agusabye imbabazi ukabyirengagiza. Kuko rimwe na rimwe hari igihe n'Imana yatugiriye imbabazi tutaranazisaba. Bisigura igihe Yesu yaza mu isi akaza aje kutwitangira, bisigura ngo Imana yari iduhaye imbabazi tutaranazisaba. Imana idufasha cyane, ishyiraho umuhora wo kugira ngo dusabe imbabazi, izana umwami w'abantu. Reka turangize muri aka kanya njya kwinginga kubw'imbabazi z'Imana. Wa mugabo wa mugore mukozi w'Imana, wowe witirirwa Kristo Yesu, wowe wibaza kuri kuraja mu ijuru, niwibeshe, niwihende, niwiremeshe mu gihe utaramenya gusaba imbabazi. Uko icyaha cyose cyoba kingana, mu gihe utaratangura gutanga imbabazi, uko amakosa yose yoba angana, nawe ntiwitege imbabazi ku Mana. Ariko icyo ndakwifuriza, tanga imbabazi wongere uzisabe. Mana yo mu ijuru, aba bantu, uyu muntu ariko aranyumva, ndamusengeye kubw'imbabazi z'Imana, umuhe gutahura imbabazi wamugiriye ingene zingana, kugira ngo nawe atahure kuzitanga no kuzisaba. Ubwiza bwawe bumugendere, ijambo ryawe rigire ubushobozi muri we, rihindure umutima we n'ubugingo bwiwe, kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo gutahura yuko nawe akwiye gutanga imbabazi, kuko nawe zisaba ukazimubabarira. Mana, ko Bibiliya itubwiye ayo majambo, reka ayo majambo afashe umuntu wese yumviye video atahure guca asaba imbabazi, mbere ahereye isaha atangura kurondera abagirira imbabazi n'abamubabaje, mbere nabo yosaba imbabazi. Urakoze nawe kuri ijambo rigiye kurema ibitangaza mu mitima y'abatari bake, rikabahindura ubwiza bwawe, mu izina rya Yesu, amen.